Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri irya minsi Yezu aramanuka i Kafarnaumi, igisagara cy'Ubugarire, agira ko arahigishiriza ku munsi w'isabato. Abantu rero baratangara butangazwe n'ivyo yigisha, kuko yabigisha nk'umuntu ari n'ubukuru. Hagasangwa mu isinagoga hari umuntu yiziziwe n'umutima w'ishetani ihumanye. Nyashetani irahogora cyane iti, mbega dupfiki ga Yezu w'i Nazareti, ubwo wazanywe no kutumara? Erega ndakuzi, uri umweranda w'Imana. Yezu arayikankamira ati, numa kandi va muri uyo muntu. Nyashetani ikimutura hasi hagati mu bantu, imuvamwo atakimugize. Bose rero barahinda agashitsi, bituma mbere bavugana bati, ha, ijambo riraho. Arabwiriza n'ubukuru n'ububasha bw'imitima ihumanye, igaca isohoka. Kandi inkuru yiwe icikwira muri nyantara yose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere, Paulo arabandanya atwigisha ku bijanye n'ihindukira rya Yezu Kristo mu buninahazwa. Uyu munsi turumvise ingene agaruka kwibutsa abanyatesalonika amajambo amwe Yezu mbere ya Lazaro amaze kuvuga ku bijanye n'uwo munsi, agira ati ntawuzi umunsi n'isaha. Agasubiramwo yashushanyo ya Yezu agira ati ni nk'igisuma gitera mu ijoro kitagabisha. Ahagomba kuvuga ati mwame mugavye rero ntimusinzira umukondora zosi, ngo usange uwo munsi urabubiriye ubagiye ko nko kumenga siho mwari muri. Akagira ati mbere uzoza ku munsi abantu bazoba bibaza bati hari amahoro, nta gikoma, vyose bigenda neza, ukamenga abantu wo basanga uri mu gihe caho basa n'abantu umenga ntaco binona. Abantu nyene ubona umenga baba mw'isi atabindi bihagaritse umutima, tarukurya, kumererwa neza, ukuborerwa kuko n'amafaranga bayafise. Ibintu vyo gusanga umenga nukurya ubuzima, nukwiberaho wanga, umenga nta mwitwarariko n'umwe uhari. Bishobora ugasanga rimwe abantu baratekanye, ntituvyitiranye no gutekana. Umuntu atekanye aratekana mugabo ubwenge ari buzima, umuzirikanye ukabutse, atari umenga n'umuntu ari mu vy'isi byamaze guhunikira, umenga ivy'isi byamubereye nk'ikiyuramutwe, nta bwenge buciyumvira neza imbere y'Imana n'imbere y'ibibazo bikomakomeye by'ubu buzima. Ndibuka rimwe niga muri universite, aho kuri rimwe byarashika ugasanga turiko turako nahize ndi patiri, byaragora ingene nganira n'abanyeshuri, kuko bose wacu usanga bahindura ibiyago. Ubwo nyene kwagira bati patiri arashitse, bagaca bahindura ibiyago, bari muri binabiriya bagaca tangura kuvuga ivy'ibisabisho, amanevene, ama evangelisation. Mugabo ari gihe nabagwa ko bari mu bindi biyago, karaba nk'imigwi y'abafasoni nako abigeme, usanga ari ibintu byo kwishariza gusa, n'amahereni n'amavuta agezweko n'amatelefone meza, nk'abatwenga nk'abarabana. Nubwo muribaza ko ivyo ari byo bikomeye biragishinga igihugu. Nivyo birashika abantu ugasanga barayagutuna turiya twinshi, ugasanga nk'ibiyago vyabo hafi 90% iyo bahuye n'ivyo ari ibindi bibazo bikomeye. Ntitube gusa mu bintu menga biduheza hanze, rimwe tukana mu bibazo biyago bibaza ibibazo bikomeye by'ubuzima bw'abantu. Ingene abantu barushe, ingene
abantu baremerewe n'ubukene, abandi bavuga yuko dutunze tumeze neza, nta handi tubirabira. Iyo ugomba kuvuga ko abantu bamerewe neza, genda urabe isahani yiwe, genda ubaze kangahe afungura ku munsi, genda urabe ko afungura utuntu twose dukeneye mu mubiri w'umuntu. Ugasanga abantu baragwaye ukamenga nta mwitwarariko, kuko batigera bagwara, utigera ugwara, mwazo ziga ibishobore kugwara. Kagwara ukabura imiti, abantu bagapfa bakabura imiti. Ibibazo bikomakomera rimwe rimwe bikatuza umutima kugira ngo ntitubeho nk'abantu bahunikiye. Gasanga abantu turi mu buzima busesagura, iminsi mikuru utavanako, dutwara umwanya, inguvu, ubuzima, umutwe, umuruho mwinshi n'amafaranga menshi, byari gushobora kumbure kwekiribura ubuzima, bigashobora gufasha abantu twese tukaremurukwa na gatonya. Bene ivyo bibazo nivyo bituma umuntu yamana ubwenge bukabutsa umutima w'urukundo, umutima utera indihaguzi wibaza uti mbega none imbere y'ibintu bimeze gutya jewe umukama ashaka ko nogira iki, ashaka ko nomara iki. Ahandi hoheza akagira ati harazoza abasanga bibereye mu misi mikuru kurya nuko ngagira ati nimuhunikirire muri ivyo. Suko ko muri misi mikuru ito bikenewe, ni myiziregeranya abantu bagahimbaza hamwe ubuzima, ariko ntusanga umenga vyabaye nko gusesagura, ahubwo bikaba ugutunganya no kuryosha no gusanganya ubuzima bukamera neza gusuma. Mu bisanzwe kwitegurira neza ihindukira ry'umukama wacu Yesu Kristo mu buninahazwa no kwitwararikanye n'ubuzima dusanzwe turimo, tukaraba yuko buzamwe urukundo, ko abantu turi kumwe bahimbawe no gusangira ubuzima, bamereraniye neza. Hari abantu usanga babanye ariko bamereraniye nabi, gasanga aho bakorera hariya mu ni ucubona uko tugwaye, gasanga aho abandi ushobora gusanga hariya mu matiruware hariya amadosiye y'ivy'akazi kandi bitunganije neza, mugasanga hari ibintu by'ibiti yashizemwo ngaha ngo bose ngo baranya ngo bagomba ugasanga abantu bameze gutyo. Aho ushaka gusanga undi yarabitseyo Bibiliya asoma ikamufasha igihe ariko araruhuka, undi ugasanga yabitse y'ibiki, aho ugasanga mu matelefone mu ordinateur y'akazi ibintu mwashizeyo, kandi utuye umuntu ntari muri environnement yo kwitegurira umuzo w'umukama. Nivyo nyene tubamwo. Usanga umenga bizana ukubaho umenga umuntu ntafise umuzirikanyi wiyumvira neza imbere y'Imana n'imbere y'ibibazo by'ubuzima. Kamenga rimwe n'igihe yiyumviriye abona gusa ivyiwe wenyene, nta bwami bw'ijuru buriho bw'umuntu umwe ukwiwe. Paulo rero akagira ati kabura umuzirikanyi, amana umutima ugavye, si ukuvuga ukuba mu ruhagarara, oya, ukuvuga umutima ego ubona vy'ukuri ubuzima mukuri, ubona ubuzima mukuri, kandi umuntu akitera ikibazo cikungene cigihagarara Imana imushakamwo muri ivyo bimeze gutyo. Akagira ati rero none rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye twigerere. Ngiki kindi kintu kidufasha kugaba, kwigerera. Ariho umuntu ubona ageze imbere y'icupa kibaza uti none aremera izuka ry'abapfuye, kumenga agomba gupfa anyoye inzoga zose zibaho ku isi. Yagera hano mu rubanza akiserivisa hano ugasanga ni nk'umusozi wa Mbozo, ukibaza uti none uyu muntu umusore yabona bigeme barenganye hajya ugasanga yabambuye impuzu atangura gutuma utwa akakira inkonda, kibaza uti none uyu muntu nibiki. Ivyo n'ibibazo bikomeye bidusaba kumenya ingene twigerera imbere y'ibintu, imbere y'abantu, imbere y'umukene, imbere y'umutunzi,
imbere y'uwo twita mwiza, imbere y'uwo twita mubi, kugira ngo ugume ugerageza nitwigira tubishika ko ngo twuzuze, mugabo Imana bugira twumva mu mutima ikatubona, gumugerageza kuba wa wundi wumva Imana igushakamwo mu masituation yose, mu bihe byose uri kuracamo. Hagera muri ya message turungikiranira, ama audio, ama video, kabona umenga umuntu ntiyigerera. Hamara mbona usanga ibintu babitsi wabo mu matelefone, kandi bako byire kurira mu magroupe ngo yango si ngo byanyiyatse ngo nibyashaka ngo sinashaka kubirungika, mugabo urabifise mu telefone yawe nayo kweri kutabikurayo. Kwigerera hamwe nyene umenga turi nahamenywa na twebwe nyene, atanundi muntu akubona mukagira uti jewe ngendera mu muco w'ingene Imana imbona. Paulo akagira ati ntimubeho nk'abantu b'umwijima. Urumva ntawe utubona oya, uko no kuja mu mwijima. Urumva reka tugipange gutya uri mu mwijima. Kugerageza kugwana kugira ngo bene utwo tuntu two mu mwijima umuntu azaradutsinda, nibwo buryo bwiza guko umwanya ku wundi utagatifuza, mugerageza kugwana urondeza icumuka amashaka, kandi uko urondeza ugwana niko ivyo uri kurabamwo biheza bikagutagatifuza nawe. Biheza bikakugira mwiza. Hari intambara dutinya kugwana ko tugira tuti bon bose niko bagira, niko bimeze iki gihe nta kundi. Oya, hari ahantu utegeka mu mutima wawe, hari ahantu utegeka mu bwenge bwawe, hari ahantu utegeka mu migenderanire yawe n'uwundi. Uhategeka iki? Ukwigerera, ukumenya urugero rwiza rw'ivy'Imana ishaka mu mvugo, mu ngiro, mu nyifato, mu gufungura, mu kurya no mu kunywa. Hari abaca bagira bati pati genda bironka gake ko ndabironse reka ndavyahire. Byose ndo twako turaganira, mbwira ati twe twarakoze urubanza turigora reception tuyijana kure yaho twagiriye imisati, mugabo abantu baje twari bajiyo bavuye turabura. Bararya barazimara zose turabura nico. Hari abantu rero bagira ngo mu kwicara muzobona ubu ntibakirondera ibanza by'imbere, kuko hari igihe inzoga zidashika hariya canke ibifungurwa. Genda kwicara hajya bita ngo ni ku kivuko, hajya bisohokana. Kandi ukabona ava mu rubanzuru agenda mu rundi, ukabona ko umuntu menga ariko arikura kwiteka wenyene, ariko arikura kwiteka. N'abandi ushobora gusanga hari umuntu yigeze kwandika ijambo rikomeye akagira ati la table a fait plus de victimes que la guerre. Abantu tutamenya n'ingene twigerera mu gufungura. Aha muri Radio Maria turafise ibiganiro byo gufungura neza. Gufungura neza sukwa mufungura bigenye n'uryoherwamo, ukumenya kandi guhindura, kandi warushoboye guhindura mugabo gasanga ufungura gipeiza mu bujuju bwinshi, kandi ubizi hakagera igihe ukagwara kamererwa nabi, gacutangura mbere kuduza amasharge ku buzima bwawe rimwe rimwe, cyane cyane ku bakiri bato. Mubitangure kare, uko rimwe amara kumugara gusubira kuvayo biragoye, gusubira kuvayo biragoye. Umukristo arategerezwa bene ivyo bibazo byose biraba impande z'ubuzima bwiwe, akamenya ingene ategerezwa kubizirikana imbere y'Imana, kuko ngo ubuzima bwiwe subwiwe wenyene, abusangiye n'Imana yabumuhaye. Kandi ngo ari turi maso canke dusinziriye tuguma turabumukama
tukagwana kugira ngo dushobore kuguma mu muco wa Kristo. Dusaba Mukama kugira ngo atugabire ingabirano yo kwigerera. Twese mu musanga umenga hariho ibintu turyoherwamwo, gasanga umenga kwigerera biratugora. Kugumya ico twita le juste milieu, l'équilibre, imwe ituma umuntu aba umuntu ahagaze neza imbere y'Imana kandi akagira responsabilité nziza mu by'ubuzima bwiwe uko abishobora kose. Uko Imana ibona yuko mu mutima wawe birondeza niko izobigushikanako. Mugabo ni wavyirengagiza izobizana ntumenye ko yabizanye. Uzubona umunsi urizina hari ibintu bikubiriye. Umukama bibarinde, umukama biturinde, aduhe guhoraho tubaho nk'abantu koko bigerera kubw'inahazwa ryiwe n'ubukiriro bwacu. Amen.